Haleluya. Ndashaka turasangire ku majambo y'Imana avuga gucunguza umwanya. Jambo ry'ikiro n'iryumvikana mu Congereza bavuga ati ngo ni redeeming the time. Ndashaka to kuvuga ku mwanya icarico. Bati umwanya ni nk'urukurikirane rubandanye rw'ibiriho n'ibintu bishobora kuba ama evenement. Hanyuma ngo ibyo bintu ngo bikogwa ngo muri kurikiranwa rw'ibintu bidashobora guhinduka. Biboneka ko ibintu bidashobora guhinduka. Bivuye muri kahise bikaza muri kubu bikagenda no muri kazoza. Hama mugabo umenga biraducanze, reka mfate akonyene mugafate konyene. Ngo umwanya bawusigura nk'ikiringo ibintu byose biberamo cyangwa kanya kanaka ikintu cyose kiba. Imana habwa icubahiro. Ico nico bisigura umwanya. Nitobe twimva ati ngo nibindi bintu ico nico bisigura umwanya scientifique mapal. Ininge n'abanyabwenge bashoboye kwisura ndi ku mwanya bashoboye kuwusigura. Biri tugiye ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imurabwenge. Gwari kumugende nk'abanyabwenge. Kuri 16 muguru uburyo mubugwiza kuko imisi ari mibi. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana ibintu byose Imana yacu iba mu bihe bidashira, iba muri eternity. Natwe mugabo turi muri nosi, turi muri eternity mu mwemu. Mugabo mubiri turi mu kiringo cyashizweho cy'umwanya. Mani bajambo reba bantu b'Imana, umwanya ni ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu. Nimba tuvuze umwanya ukwizera abantu b'Imana turashobora kudepasa umwanya. Mugabo si igihe cyose n'urugezo. Imana habwa icubahiro. Haleluya. Hari ibintu bitongora no dora pesanteur. Singe no kivuga mu Kirundi. Ngo itegeko rituma ikintu cyose gisubira hasi. Ndize ko ari nkuko. Bantu b'Imana ushaka kuvuga ko wizera, guca wikorora, ngo Amerika baragusama. Urapasuka. Hama mu ijuru bwacu bakwakira. Kuko ikintu ukoze ugiye kurenga ku kintu kidashobora gupfa kurengwa ko hatagira itegeko rigisumba. Abanyamategeko bavuga yuko ngo une loi iba abroge ikugwaho, itegeko rikugwaho n'irindi tegeko rirusumba ububasha. Bantu b'Imana ibyo bintu ko twabisanze gutyo ni kwisi yubakize. Nambi Isira yubakitse gutyo bisigura neza yuko ikintu kijanye n'umwanya ku mwana w'Imana ukizwa cyangwa udakizwa, iki kintu umwanya kirakorera ku muntu wese. Haleluya. Imana habicubahiro. Imana yacu iba mu bihe bidashira, iba muri eternity. Daniel avuga ati ngo ningukuranye imyanya n'ibihe. Iyi Imana yacu bantu b'Imana niri muri 2022 habe namba iri out of 2022 iri hanze ya 2022 hamiga tuba 2022 gutyo. Bibiri ivuga ati ngo nikuranye imyanya n'ibihe, sivyo? Niba uvuze ko ari kuranya imyanya n'ibihe nubwo turi mu mwanya uyu mwanya uratuganza. Haleluya. Imana habicubahiro. Bantu b'Imana nimba ari umwanya ari ikintu gikomeye mu buzima ru Kristo, umenye neza yuko nakazoza kawe garuwe mu mwanya. Muze mwumviye umuntu yitavye Imana, umuntu wese yapfuye ntibavuga ati yarafise amazangahe ngo bavuga ati ngo apfuye ku myaka 96. Apfuye afise mandaja mu buzima bwiwe bwamaze imyaka 96. Ibyo bintu byose yari, ibyo bintu byose yakoze byakoze mu myaka 96. Nta hantu na hamwe uzokumva umuntu apfuye cyangwa avutse batabanza kuvuga imyaka. Manda jambo inosi yubatse ku buryo ikintu cyose gikorwa mu mwaka, gikorwa mu mwanya. Imana habicubahiro. Bantu b'Imana hari ukuntu batanga amata mu mago, siko? Abantu babonye Bujumbura usanga bari yaboneshwa kwazanira amata. Amata bapima gute? Nibagupimira ku metero amata, bagupimira ku maritiro. Kino kibanza turimo nibagipima mu maritiro, bagipima mu metero kadroato. Uburebure bw'umuntu nibapima maritiro, hari ukuntu amametero n'amasantimetero umuntu areba. Bantu b'Imana rero nakazoza ku muntu novuga ati gapimwa mu mwanya. Bantu bajambura bantu b'Imana uyu mwanya ugiye nugaruka. Bantu b'Imana uyu mwanya uri sinigene no bivuga uriganza. Ndetse kuvuga ubutumwa ntundindira na saa 9 yogera nirindira saa 6 igumi bandanya. Kandi sidabwa ati mfashire gusubira inyuma abantu bararusha. Nibibaho nuko nyene umeze. Imana habicubahiro. Uri irreversible, nusubira inyuma urenganya urarenganya kandi uzopfugarutse. Vuze umwanya ko ari ikintu gikomeye gose. Bantu b'Imana ikintu cyose kizokora ku mwanya wawe kizoba kwikoze kwikazoza kawe.
namuno musufisi imyaka 20 ukaba usigaje imyaka 10 hanyuma abantu w'Imana ikintu coza gusamaza imyaka usigaranye kizobacishe kazoza kawe ikintu cyose tuza gukora ku mwanya wawe kizoba gikoze nikizoba gikoze ku mwanya kizoba gikoze kuri kazoza kawe kizoba gikoze ku buzima bwawe. Bani ba ibujumbura turafise imigenzo hamwe n'imyizandi n'imibi umuntu akitora ntuzakaza kuramutsa mutavuganye. Bani w'Imana ni byiza mugabo uyo mwanya je kuramutsa urashobora gusanga yishe isaha yose ku buzima bwawe. Hamiyo saha abantu w'Imana nimba wagira usengera umwana burya ntuzomukimusengeye saa 3 niwaja kumusengera saa 5 imwe muzere ko ziramukubitasha we ntiwibaze kuri za zindi nyene zizoba zazanyira amforo kubera iki kukazi ngo bakora amasaha 8 sibyo kubera iki hari ukuntu bigabuye umunsi uragabuye hari abatangura saa 1:30 bagaca bagira akaruhuko niko bakita pause saa 6:30 cyangwa saa 6. Bantu w'Imana baguhaye ibyo ukora hagaca haza kukuramutsa umuntu ngo nuko yaguheruka kera agaca kubita amasaha 2 mu biri wawe umukoresha aje naza kubaza ati mbe arakomeye iyahora avuga ati ibyo nagutumye wabikoze. Kuba bantu w'Imana ikintu gikoze ku mwanya gikoze ku buzima bwawe gikoze kuri kazoza kawe. Imana abicubaye erega bantu w'Imana gusenga bidufata umwanya iri jambo kugiga n'umwanya. Imana ishimwe ndabona papa na mama uyo mugabo mwicaye no mugore mwubakanye kugira umuresheje ntwapfuye kubotora mwaramaze igihe mureshanya byagufashwa nubwo byamaze umunsi umwe n'umwanya byamaze iminsi 3 imyaka 2 3 4 n'umwanya byamaze byaragufasha umwanya wo kubaka iyo relation yanyu. Aya abarundi bavuga ngo ibyaranyirirwe nyire kurera umwana wa w'Imana n'umwanya ni investissement nini. Rano Imana usamaye ku mwana wawe akakurengana kwiza imyaka 10 utigeze uhana ubigisha ati kindi kibiki nikiza uyo mwana ari igikoko ugiva neje navye nta gikoko wabyahe n'umwanya wawe utigeze ukoresha neza. Dawidi yaravuze muri Zaburi 90 ku murongo wa 12 ngo utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tugire ubwenge tubone kugira ubwenge mu mitima uburyo tugenda. Bantu b'Imana murazi ikintu kimwe utinya urupfu solution uko hari ikintu utinya ugitinya utagitinya urira utwenga gitegeza kuba rero cyo kubera ciza sugitinya ahubwo no guca front ugategeza uko gitegeza gukora. David mu kuvuga yuko ngo Mana twigishe kubara imisi yacu hamutwe kugenda dufise imitima ifise ubwenge menda jambo cyati imisi dufise tugira ubwenge muri no misi dufise. Hallelujah. Hari umugabo umwe yitwa Miles Monroe yavuze ngo the greatest tragedy is not death but it's a life without a purpose. Ngo impanuka ya mbere y'urupfu impanuka mbere y'ubuzima sugupfa ngo ahubwo nukubaho ubuzima atantumbere bufise. Bantu b'Imana nigize kumva abakozi Imana bashavuga ngo hano hari ubutunzi bwa mbere bukomeye si mu Kigobe singaha mu Marambya ngo ni ku Mpanda. Bavuze ku Mpanda menga hari imibiri y'abantu ibiziga nta n'umuntu akiri kimuntu ni mwemwe ati bati ngo ahantu hari ubutunzi bwa mbere bukomeye ni ku Mpanda. Kuba mu ku Mpanda hari abantu bapfanye imigambi ikomeye ku Mpanda hari abantu bapfanye ibintu bikomeye batigeze bashikako. Hanyuma n'Imana hajya muze muramuna ashoboye gupfa hanyuma akazuka ye akabona urupfu n'Imana uyo muntu uzomurondera ahantu mu manzu umubure uri umuntu nduri umuntu erego mutipa ari kintu yabonye utabonyesha. Bantu Imana icoza kubabaza ati none uwo gusubiza ubuzima wokora iki nubwo atari umwanya nagenda takaza wiki niki uwo mwanya sube gusuba inyuma Bantu Imana no kusora ibintu kanaka. Hallelujah. Mwese niko birabashikira ugasanga harabakijwe bakuze ngo siyo ngizwa kare erega si kibazo cy'inyaku zomara ukijijwe ni kibazo cy'ibyo wagirwa kure keneye gukosora. Hallelujah. Hashete le temps redeeming the time. Imana habwa icubaye umwanya. Hallelujah. Ngo igihe kimwe Imana ibwira Mose na Aaron ngo genda mubwire Farao ngo arekure ubwoko bwanje bumara iminsi 3 mu nzira
mugende kunsenga mushikanira ibimazi. Hamandu Imana umusavyi uhoraho Mose na Aroni baca baragenda imbere ya Farawo abati ngo Imana y'Abaheburayo yavuganye natwe ngo rekura ubwoko bwayo bugende mu bugaragwa kugushikanira ibimazi. Hanyuma Farawo aravuga ati ngo iyo Mana ni yahe je ntayonzi ngo sindekura abanyisirayeli. Hanyuma arabwira ati ngo turakwinginze Mose nawe turakwinginze rekura abanyisirayeli bari bafata urugendo rw'iminsi 3 bagende gushikanira uhoraho Imana ibimazi kugira ngo nahave aturekurira kw'ibyago ngo uhora nahava barekura kw'ibyago. Farawo acavuga ngo ariko ga Mose na Aroni ngo niki kibateye mani nko kugumura abantu ngo mubakura ku bikorwa bariko barakora. Acabwira ngo canke mwebwe niki cabateye ngo kuva ku bikebere ibikebere ukurasoma mu zindi ndimi n'amatravo nibikorwa byabo bategeza gukora. Hanyuma Farawo ngo acatanga itegeko mwumvire ku murongo wa 4 acabwa ati ngo umwami wa Egiputa arabaza aho yeka arabaza ku murongo wa 6 ngo kuri uwo musi nyere Farawo acabwa ati ngo ahamagara abakuru babatwara n'abarongozi babo aravuga ati ngo guhera uno musi abanyisirayeli biganogana mwahora mubaha uri kurasoma biganogana bw'ifaransa bwa amapayi ibiganogana bavuga yuko ni nk'ibintu byavamo amacereal ngira murabyumva ibiganogana abatabye dufate payi ni nk'ibintu by'ibiti basi ngo bakoresha mu kuvumba amatafari afana ibintu by'ibyatsi bakoresha mu kumba amatafari. Bantu b'Imana acabati ngo nimukongere kubibaha munyumvirize yavuze ngo nimukongere kubaha ibyo mwohora mubaha bakoresha amatafari ngo ariko mubareke baje kubyironderera ngo kandi bamaze kuja kubyironderera nimunabagabanye ko n'amatafari makeya ku gitigiri basanzwe bakora. Acabwa ikintu gikomeye acabwa ngo kubera arabanebwe nico gituma biyumvira kuja gusenga Imana yabo. Acongera ababwira ngo muraza kunyuka kuvuga acongera ababwira ngo kandi ngo bonyene baje kubyirondera ati kubera muri ku murongo w'icenda ngo abo bantu nibabazigire ku bikorwa bikomeye abari byo bitwararika boye gushira umutima ku majambo y'ibinyoma. Bantu b'Imana mwumve systeme ya Farawo ni kwari kunaniza abanyisirayeli kwari gufata umwanya wabo bari bariyumvira kuja gushikanira ibimazi Imana. Uyo mwanya bari bafise wo kwicara abaho ibikorwa bakora hama niyo bagira ibikorwa nibasubire kwiyumvira na gato kwiyumvira kuja gushikanira Imana. Objectif ya Farawo ni kwari kubabaza kwari kubabuza niyo mwanya wo kwiyumvira kuja gushikanira Imana. Bantu b'Imana Shetani mu mayeri yiwe menshi nta kibazo na kinga afise kutugira amazu n'indege ahubwo arabishaka. Shetani arashaka ko tugira amazu arashaka ko tugira indege arashaka ko tubaho neza muga pourvu ko ibyo bintu bidukura kintumbero bikadutwara umwanya wo gusenga n'umwanya wo kugira communion namwe muyera azoba tomboye. Bantu b'Imana uri kurasoma bavuga ati ngo abatipe baje kubakubita baje kuba abagabo kwa Farawo baje kwinfliger gutuma abanyisirayeli bakora ibyo ariko barakora. Ngo Farawo plutôt Mose na Aroni ngo bavuyeyo bari babategereje kugira bababwire bacu batangura gutuka Mose ngo ariko ga Mose ibyo dukoreye nibiki kubona Farawo atwinfliger adutuma dukora bino bintu tutahora dukora kubera gusibina yo kuragenda kumubwira ngo twende gusaba Imana ngo Imana ngo acibati ngo Imana ngo afa yari nka sanzwe Imana yumubaze. Bantu b'Imana nta ngorane nimwe Imana ifise yo guhezagira kandi nta ngorane nimwe Shetani afise yo kugira inoti nyinshi arabishaka mugabe objectif ashaka si yindi si ugira inoti ahubwo no kuba busy no kubura umwanya na muto wo gusenga. Hamanu makani wahuro ni wahubura business ziguma zizi gukora sana koronka job koronka inoti n'ibintu byiza ariko bantu b'Imana ico kintu nicagukura ku mwanya waho ugasanga gutwara umwanya wo gusenga umwanya wo gukomina namwe muye uzobupfuye. Haleluya. Bantu b'Imana si kibazo byo dufise ahubwo ni kibazo kintu biri kwara dutwara umwanya ibyo ari byo nicatwara umwanya wo kwiga ijambo nicatwara umwanya wo gusenga uzobupfuye. Bantu b'Imana nagira ikintu na kimwe
shetani ashobora gukura ko agutwara umwanya wo gusenga. Imana yabwo icubahiro, agutwara umwanya w'ijambo, umwanya wo gukomunya. Ibyo bintu ubyanke. Bantu b'Imana botumwaho kiyo mafaranga muri konti hako gutwara umwanya wawe. Ucumbaza ngamafaranga kuba yatwaye umwanya ko atawe ndiko ndabona. Ndetse gusigura neza yuko bantu hagutakaza umwanya, wotakaza amafaranga. Igihe kimwe nari ngiye gusenga, ahantu dusengera ku Mutanga. Ndasohoka ni nk'urugendo mvuye muri n'urugendo rw'imyinota 10 ndashogera n'amaguru. Imana imvura ikisanga mu nzira. Ata gahunda nera afise yo gufata déplacement nimwe. Kandi shoge n'amafaranga menshi nafise kuri jewe. Ndabate baroya Jesse nshaka gufata déplacement nimwe. Kwiyunguruza n'imodoka ndagenda n'amaguru nibyo nateguye. Hanyuma nzero mu mutima ati n'ibintu bibiri. So turahitamo kugama imvura uciye iminota 15 cyangwa 20. So turahitamo kuriha amafaranga. Hanyuma ugenda nubwo atabyo wateguye. Ndiyumvira kibatereka nto ndari. Bantu b'Imana umuntu yari karanyunguruza. Kibatisha uratomboye kuko nari nsigaje nk'iminota 5 gusa. Nuko nova hano ushika nuko nova nka katufate nkariya kuri clôture juste gushanga hajya ku muryango. Hamande batisha uritombera no mafaranga acambwira ngo hagutakaza umwanya utakaza amafaranga. Bandi macana abwira nagira ndayagabanye ngende bati yatwara ahubwo yose yatware. Ndasigara rambwira yuko bujye natanga amafaranga nayo none ahubwo ndayatanze kubera umwanya ndashitse ku gihe. Imana yabicubahira. Bantu b'Imana hagutakaza umwanya wotakaza amafaranga. Ndaza kureka ko abatunzi bakomeye ubutunzi bafise s'amafaranga, ubutunzi bafise n'umwanya wabo. Kuko uwo mwanya baratumye benshi tora bubaka system, bubaka urukurikirane rw'ibintu ingena amafaranga ataraguma yinjira yiryamiye. Sinabivuze ndashaka tubigabure mu mice 3. Mvuze ati ngo gucungura umwanya. Ijambo nashatse kuvuga ico nakunda sigura ni to focus on your time. Gushira intumbero cyangwa umutima ku mwanya wawe. Ariko no bivuga mu Kirundi. Bantu b'Imana hama ikindi naco no kwirugwa ku mwanya wawe. Imana mu Mana bwayo nabwiye ngo iyi Mana Daniel abati ngo nikuranye imyanya nibihe. Imana mu Mana bwayo kubw'urukundo nyene dukunda. Kubera izinezerega nyene yuko ari ibintu biturengana tutanabizisha. Kuko utamenya. Irafise ubushobozi bwo gushobora kutugarukanira umyaka ariwe n'inzige. Yori yavuze ati ngo kandi nzobashumbusha imyaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu. Zimwe zararaye n'izitagurukira. Imana ntabwo icuma nshaka kumara ko jambo nzobashumbusha imyaka inzige zamaze zirariye mu byanyu. Imana ntabwo icubahiro. Bantu b'Imana kwirugwa kuri kungezo. Mvuze kwirugwa ko kuri kungezo kuratandukanye. Kenshi Imana ari ibintu twirura tugeze tumenya yuko tweze dutakaza. Muri byiki ibintu byinshi Imana itwirura tutamenya ko tweze gutakaza. Icyambere gikomeye n'umwanya. Bantu b'Imana mwese nzi ko birabashikira ugasanga bategerezwa kwisonzesha hama ntibisonzesheje. Bagwa tuzo kwisonzesha uwa kane wa mbere w'ukwezi. Bani ukawibuka isaha nugira yumare yuko wategeza kwisonzesha. Tugeze saa 6 saa 8 wewe wibutse yuko uza kwisonzesha saa 8 isaha nugira yumare. Ico kintu kibaye mu isi mwemu nikosa ukoze. Hama kandi uyo mwanya uratakaye. Wowe ico gitsibandi bari kubarandikirwa wewe habe habari kirakurenganya. Nimba ari kintu Imana ategeza gukora umunsi wa kane wo kwisonzesha kikakushikanako. Ico kintu kirabuza inzira gicamo. Mugari Imana kubera ikundana ni gusubiza inyuma kwa kane. Icifata ikintu yategereza kuguha kwa kane kubera ikundana. Igacikiguha abantu b'Imana. Hama nimba abantu bavuga ati ngo bararonsa akazi nawe uri kurondera akazi kubera gusa kwisonzesha. Hama Imana igacituma bashaka baba bakuriye avance y'amezi 10 cyangwa umwaka. Imana igacituma umushahara bahembye amezi 12 ugacuburonka mu kwezi kumwe. Urazi gituma ibyo n'ubuntu umenga n'ibitito. Bantu b'Imana se turabustana se turavugana ibintu hari ibintu bantu b'Imana umuntu ariko arabivuga uvuga imvugo ndeza rugero nzakwereka yuko no jambo ry'Imana ryaho mutsiko namwe muyera ibintu rivuga abantu b'Imana
birateye ubwoba utabyiboneye menga wosara. Igihe kimwe Imana yabwiye Abisirayeli, yabwiye Mose na Aroni ngo barira ngo Abisirayeli ngo bagende basagaze ngo ahantu ngo hegereye ikiyaga. Hari n'amazina hango ibintu bya ngo Piharoti, siko muraza kubyisomera, muga ngo basagaze ahantu hegereye ikiyaga. Hanyuma ngo igihe kimwe nza kugerageza guparafraza kubw'umwanya. Hanyuma ngo Mose aragagwa amaze kurekura, Farao aragagwa amaze kurekura Abanyisirayeli. Hama ngo amaze kugagwa ngo aca fata ingingo yo kubakurikira. Banuma uri kurasoma ku 60 birivuga ngo Farao yafashe ngo imikogote y'amafarasi y'indobanurwa mu Bwisirayeli, y'indobanurwa muri Egiputa, 600 chars de chevaux. Apane yariyo yose y'indobanurwa. Banuma mwiyumvire nk'ibigwanisho ruhonya nganda mu gihugu gifise bya mbere. Uyo mukuru agacagenda bishogomanza agiye gukurikira iki Abisirayeli. Hamanu Imana ngo Abanyisirayeli ngo bari bashagaje ngo bahindukiye bacubona ngo Farao n'ingabo ziwe ngo baza. Bantu Imana biragoye kubona ikiyaga gitukura imbere yawe. Ikiyaga gitukura mengana imigani katufate Tanganyika. Biragoye kubona Tanganyika imbere yawe gacubona abantu baze kukwica. Hanyuma kandi muri kumwe n'Imana yaguhungishije rega nirikira kujana. Abanyisi batangura gutuka Mose. Ni giki catumye uza kutwicira hano mu bugaragu? Nene wari kutureka tugakorera Abanyegiputa. None yaba tugira tugwe hano. Amango Mose acabwira ngo aho ni ku murongo wa 13. Mwebwe ngo nimwitekanire muhumure murabe ingene Imana igira batabara. Kandi aho Banyegiputa mubonye nimuzongera gusubira kubabona. Mwe gusa ngo ninyihagarire ngo murabaga kiza Imana yanyigira bazanire. Muraza kumbosha gushika. Bani akivuga gutya Imana ifati ngo mbenga ni kuri kurantakira. Erega ni mubandanye. Mana tubandanye erega hari kiyaga. Imana tiramufashe mugati duzi inkoni yawe. Rambura inkoni yawe. Amantu Imana yiramvuruye bibiri kivuga ati ngo ikitangura ikiyaga kiratandukana mo kubiri. Imana ntabwo icubaye. Mu kintu nshaka kuvuga niki? Bibiri kivuga ngo umumarayika yoragendera imbere y'Abisirayeli mu nkingi y'umurango ngo aca bava imbere abaje inyuma. Mani majambo agiye hagati y'Abanyisirayeli n'Abanyegiputa. Mani mu nyumvire fenomene yabaye ngo ako kanya abantu Imana bibaye. Hama kube umumarayika yahora imbere yacu aca bari ikiyaga kiri acaza inyuma. Bantu Imana birivuga ngo ako kanya ngo ku ruhande rumwe haca umuco ku ruhande rw'Abanyisirayeli. Hama ngo ku ruhande rw'Abanyegiputa ngo hacaca urumwiza. Turisanga mu ndabiri izuba rihari turisanga iminota 10. Mugabo w'Imana kubera gusa Imana ifise uburyo bwo gushobora kurestora umwanya, ifise uburyo bwo gushobora kwirura umwanya. Bariko bagatirika turapfuye ntitugicirutse bari ku mafarasi turi ku maguru. Ako kanya abantu w'Imana Imana heje kuri ico kintu bame ku ruhande rumwe haba umuco ku rundi ruhande ngo hacaba umwiza. Bantu w'Imana bituma ngo hama Mose waje kuramvurira inkoni. Biribwa ngo ikiyaga cagikesha ijoro ryose cigirayo. Bantu w'Imana ni nkuko Imana yambwiye ati sawa vyuri yo mikro abantu bose bacu barengana inkoni. Hama biribwa ngo Abanyisirayeli ngo baca bacana uhumutse. Iyo si migani, iyo si bitito. Bibiri ivuze hano Imana simvugo ndenza rugero. Nimuvuze ko baciye ku musozi hano uhumutse umenye neza yuko hano haciye hakamuka. None wo bisigura gute hano izuba ririko riraka hama bagaca bwira sawa ngo baca baragenda. Hama ngo Abanyegiputa bageza kuma bakurikira. Ngo Imana ikintu yaciye ikora uri kuramana ngice cyose ngo ikija kurunguruka Abanyegiputa mwishusho no bwati ni y'igipfungu canke y'igicu n'umuriro. Hama ngo baca bagira ubwo tubaterega ngo Imana ibagwanira nirikira tugwanya have duhunge. Ako bantu ushobora guhunga iki Imana yavuze. Hama ngo ikituma ngo amagurudumu yabo ikituma amapine yabo amata adashobora kugenda. Ako kanya abantu b'Imana
ngo amazi bamaze kujabuka Imana ibwira Mose ngo subira ufate iyo nkoni yawe akigira gutyo ngo amazi ngo acarasubira gufatana. Bantu b'Imana ngo bose ngo acabagwayo. No rero sasa barenganye ngo Mose yacatangura kuririmba indirimbo. Bantu b'Imana, Imana irafise uburyo bwo gushobora guhestora umwanya. Mugabo ni capacity y'Imana yonyene, si umuntu, ni Imana ibidesida. Ikindi gihe kimwe kurasoma muri Exode 10 bavuga neza yuko hari igihe Imana cyari kucago ca munani Imana irikiteza abanyegiputa kugira bashobore kurakura abanyisirayeli. Bani mecugiye ncaranyumije. Imana yabwiye Mose ngo sohoka hanze ngo duze iyo nkoni yawe. Hamani Imana ngo akiduza ngo ako kanya ngo acakoro kumwiza ngo meze nk'ikintu ngo ushobora gukorako. Mugere ngo mwiza ntiwakorotse hose. Bani Imana mwiyumvire iyi ninzu, iyi nema w'usturimo mufata hajyane haba abanyegiputa baba muri jya nini. Ako kanya nyene bantu b'Imana amaze kuduza ngo iyo nkoni ngo mu mazu y'abanyegiputa ngo hariho umwiza umwe ngo udashobora no guhaguruka ngo ucukubita gatatu ngo ariko mu mazu y'abanyisirayeli ngo hose harabona. Haleluya, Imana yabicubahira. Bantu ni uburyo bukomeye Imana ishobora kurestora kwirura iki. Bantu b'Imana, si kibazo c'imyaka umaze utarabyara, si kibazo c'imyaka umaze utaronka akazi, si kibazo c'imyaka umaze ibyaho byoronekaye. Iyi Imana n'umuhinga. Imana yabicubahira. Sinzi ko murabona umama ashobora kuba baragize mariage bagacabana nk'imyaka 6 atamwana barabyara. Abo bagiranye mariage rimwe bakaba bagize nko kubana babiri. Iyi Imana mu gushomoje ni guha umwana umwe kuko azi bari gitangaza kibaye. Burya nta kwirwa kuzokuba azi bari gitangaza kuzuba gusa wishu. Bantu Imana irashobora gufata abana batatu ukabyara babyita ubushuri. Ubushuri monana triple. Hama ugacubyara mu mwaka umwe. Hama burya baje kuraba igihe bagiriye mariage n'abana ufise basanga biri proportionnel. Mani bajambo wewe ntibigeze uwitwa ingumba kuko wabyaye hageze kandi ukurikiza imbyaro mu gihe cyo. Ingorane dufise sibyo tutararonka. Ingorane dufise sumwe yatwataga. Ingorane dufise abantu benshi twigereranya n'abandi. Manu urabona naka manu waramwishuye je maze imyaka ingahe ndagusenga. Naka ni naka. Imana yabicubaye. Bantu Imana ino sirafisengene yubakitse ari ama principe utayazi urapfa. Imana yabicubaye. Mugandi Imana uyamenye urakize. Haleluya. Igice cyane mashaka kuvuga ufata umwanya wo kwinjira muri wewe, kwa investisa muri wewe, hanyuma ushobore kubyara ikintu Imana yagushizemo kizotuma ushobora gutuma umwanya wa uganza. Ufata umwanya wo kwinjira muri wewe hamumenye ingabire Imana yagushizemo, hanyuma iyo ngabire cyangwa ikintu Imana yagushizemo kizoshobora gutuma ugira avantage ku mwanya. Bibiliya ikirundi bavuga ngo ishikanwa ry'umuntu rimuronkera akayira amarika mushikana imbere abahambara. Uri kurasoma mu zindi ndimi arantu bavuga ati ngo ni nka gift, ingabire. Bavuga mu buryo bw'ingabire. Ingabire y'umuntu ngo bavuga ati ingabire y'umuntu imuronkera icumba cyangwa ikibanza hanyuma igacimuzana imbere y'abantu bahambaye. Imana yabicubahira. Bantu b'Imana, umuntu wese ari kuri nose arafise ikintu yiharije Imana yamubitsemo. Hama ico kintu wokimenya hanyuma ico kintu kakidevelopa, ico kintu kagituma gishobora kuvuka. Urashobora gutuma uronka ikibanza ahantu hari abantu bakomeye. Ingorane dufise wowe wiyumvire yuko igikomeye hari gikomeye gusumba ikindi. Nta kintu na kimwe gikomeye gusumba ikindi uretse ico bakomeje kigakomera kuruta ibindi. Haleluya. Imana yabicubahira. Uretse ico bakomeje kikaruta ibindi nta kintu na kimwe kuruta ikindi. Aho tumaze ko kwita kintu na kimwe kuruta ikindi. Bantu b'Imana kandi bande bazi kumwa mushatsi. Amarero wewe uca wibwira yuko rero udakeneye kuzosokorwa ku mushatsi uzoco wimwa turara. Hari abantu babiherewe ubuntu hanyuma yagukoze ku mushatsi wa Imana akafise tushe yiwe. Nigeze kumva hari umugabo wo muri Amerika yarakenye sana agira ibintu bya comedy. Iripaye ko ashobora kuba yaranakijijwe gushika ku myaka 26 yarakenye sana, hanyuma atangura ibintu bya comedy ibyo gutwenza ku myaka 27.
hanyuma kubera ubukene bantu b'Imana ubufise rega n'ibintu byo hano bikorera yarafise umukwaferi umuntu amumwa ngo igihe cyose agiye kubera afise umushatsi mwinshi yimwesha nka rimwe mu kwezi na kabiri mu kwezi hamagaca muhemba amadolari 10 amadolari 10 niko bafata 3,300 hanyuma n'Imana amaze gutera imbere ubasigaye yimwesha igipara gusa pastor uyimwesha 4 mu ndwi hanyuma umukwaferi wiwe aracari wa undi horahemba amadolari 10 yamumoye rimwe gusa amuha amadolari 1,500 $1,500 amumoye inshuro 4 mu ndwi abakora amadolari 6,000 dufasha amadolari 6,000 reka ndababwira mu Kirundi sinibutse kubaza twayigeze nibaza ko ni hafi 2,000,000 mu ndwi imwe apana wicaye mu biro uri kurakura kumushatsi bantu b'Imana wewe uzogera no gukukuruka bamwe abo sibo nga harabazogera gukukuruka batarakora ku 2,000,000 undi akoze ku 2,200 ariko arakuraho gusa umushatsi wowe gacha uyumvira rero ko abantu bamwe atakamaro bafise bantu b'Imana ingabire y'umuntu izomucira inzira hanyuma ibone kumwicarikana n'abantu bahambaye si kibazo cicukora ni kibazo cyo guha agaciro Imana yagushizemo hanyuma ico kintu Imana yagushizemo kirashobora gutuma ufata avantage ku mwanya Imana yabicubaye bantu b'Imana mwumve neza Bibiliya ivuga ati ngo umutunzi n'umworo barahura kandi bose ni Imana si Imana yatumye umutunzi si Imana yatumye umukene nibyo bahisemo dene ko ndabwira abandi bantu abo bantu nibyo bahisemo ku umutunzi barabihisemo ku umukene barabihisemo mugabo biri cufati ngo abo bantu bose ni Imana yabaremye si Imana yatumye babuko babo ni Imana yabaremye kuko abantu b'Imana bici bwa ati ngo umuntu w'umunyamwete mu byakora uyo muntu ngo azohagarara imbere y'abami ntazohagarara imbere y'abanyarucari abantu b'Imana niwagira inoti hari umwanya wawe utazotakaza mugani wazigira nabi naho ni yangorane cetana zoronse avantage amamuga rurupfu rucaruza ring ikintu gikomeye cyane abantu b'Imana ni wabonye umuntu w'umunyamwete mu byo ari karakora uyo muntu ngo azohagara imbere y'abami ntazohagara imbere y'abanyarucari bantu b'Imana ndasenga Imana iduha ubuntu bwo kubaka system ngani bangaye bafise WhatsApp murona WhatsApp umugabo yikreye n'umugabo yibere muri Amerika manana uyo mutipe urashobora kwisondesha indwi yose ngo nufate telefone hanyuma n'Imana ugaheza indwi yose umushaka kuja kuri WhatsApp uyu mutipe kintu yakoze habe na habari kwa zikono yuko tunabaho ni systeme yubatse hama iyo systeme yaba ku buryo ugiye kuri WhatsApp amafaranga bagiye kuri konte yiyo uyo si umukristo bantu b'Imana hari abantu bubatse ibintu ku buryo bantu b'Imana hari abantu bakora imikate ntushobora gukora rutari y'umukate hari abantu bubatse system nigeze kuri Bill Gates muri 2014 Bill Gates n'umutunzi ari mu batunzi bo kwisi yose mu bambere bo kwisi yose mu 2014 2014 ni documentaire nigeze kuraba yubatse system yitwa Microsoft hanyuma ico kintu yubatse ngo carashobora kumwinjiriza imiliyoni 4 z'amadolari par seconde ku seconde apana ari karakora agamye mu gitanda asinziriye uyu mutipe ugiye kuri amateka yiwe yize ku ishuri rikomeye amashuri ya mbere akomeye yitwa Harvard University muri Amerika hanyuma ntiyanayamaze yaciye heba amashuri acabwira abagenzi be ngo mwisigara muri ganzo bakoresha ndabaha akazi bana uyu mutipe yaciye skipping a school arabiheba acasigara abwira jama bati niwiga gacubwenge nzogukoresha hari naho bamutwenze turi umusazi uhebye ishure ugiye gukora nta n'umuta office umutipe acashira umwete kuvyo yategeza gukora hama iyo system maze kuyubaka ubu ni boss wa bantu b'Imana rero umuntu wese umunyamwete mu byakora uyo muntu ngo ntazohagarira imbere y'abantu ntazohagarira imbere y'abanyarucari bantu b'Imana ubu Imana itugirira ubuntu
umenye ikintu Imana yagushizemo hama ico kintu gutuma umwanya wawe ushobora kuba preserve, ushobora kuzigamwa. Imana yabicubahira. Uzotuma ushobora kugira avantage abandi batari kubarayironka. Imana yabicubahira. Bantu Imana singorane y'ibyo tutarashikako. Imeragize kumbwira ikintu kimwe. Ambwiye ati ngo nta kintu na kimwe ushoboye guhindura muri kahise kawe. Nta kintu urire ubabare wisonzeshe byararenga, nta kintu na kimwe ushoboye guhinduramo. Acambwira ati mugabe ikintu ushoboye gukora, urashoboye kubaka kazoza kawe bifatiye ku kuri ufise. Bantu Imana, nimba warahombye entreprise kanaka imyaka 10, nta kintu na kimwe ushoboye kubihinduramo, ariko kubera ikintu wize ukabona neza hano wananiriwe, urashobora gutuma utera imbere imyaka irenze imyaka 10 watakaje. Haleluya. Imana yabicubahira. Rero Imana si kibazo ibyo twashoboye gukora n'ibyo tutashoboye gukora. Imana ishime ko tubimenye. Rero Imana nambo bimenye, wowe urakide. Imana ikonsidera ko basi wowe urakize. Haleluya. Imana yabicubahira.